Inkuru nziza yanditse Mariko. Umunsi umwe abagendanyi ba Yohani Batista n'abafarizayo bari bisonjesheje. Baraza rero babarira Yezu bati ni kuki abagendanyi ba Yohani n'abafarizayo bisonzesha nabo abawe ntibisonzeshe? Yezu arabishura ati mbega abagenzi b'umukwe barashobora kwisonzesha bakiri kumwe n'umukwe? Umwanya bakiri kumwe n'umukwe ntibashobora kwisonzesha. Hazoza iminsi bazobaka umukwe, ico gihe rero bazokwisonzesha. Ntawuremuza ikiremo gishasha umushire w'impuzu, ahandi ho ikiremo gishasha kirya ya mpuzu ishize igatabuka ukuruta. Kandi ntawusuka igisama c'umuvinyu mu mibindi ishaje, ahandi ho igisama kirayisavya, imivinyu n'imibindi bigaheba. Imivinyu y'igisama ibuganizwa mu mibindi mishasha. Twakire kandi dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, ngira ngo murabizi ko iyi ndwi twatanguye ejo gushika kwigenekerezo ya 26 yahariwe gusabira ubumwe bw'abakristo. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi riduhamagarira ukunagurwa muri mutima tukaba bashasha koko muri Kristo Yezu. Ikete yandikiwe Abaheburayi itwereka Yezu Kristo nk'umusaseridoti mukuru, akaba kandi umuhereza nkuka n'inkuka icarimwe. Mugabo n'inkuka irengeye izindi zose, kubera yuko mu bwuzure bwa kera batanga ibimasa canke ibintu muri rusange, ho inkuka, ho amashikanwa. Ubu naho umukama acashima gutanga umwana wiwe w'ikinegeho inkuka, amutangaho ishikanwa kubw'ivyaha vyacu. Ikaba iyo nkuka Imana ubwayo, akaba icarimwe Imana n'umuntu. Twibaze iyo umukama aza kuvuga ati rero ivyo bimasa n'ivyo bintu vyanyu byose mumpaho amashikanwa ndavyanse, ko muri abacumuzi kandi mudahinduka, muze murampa abana banyu, muze murampa abagore banyu canke abavukanyi banyu ho amashikanwa. Mwibaze uko isi yari kumera. Mugabo sivyo umukama yashimye, ahubwo kubera urukundo rwe rwinshi yashimye kuduha umwana wiwe ho ishikanwa, atubera gutyo incungu y'ivyaha vyacu. Ukwitanga kwa Yezu Kristo akemera kwambara kameremere ya muntu, agasa natwe, byari ukugira ngo ashobore kudukiza, ashobore kuducungura twese. Igitambo ca Kristo cari co kutugira twese abana b'Imana, bityo twese tukitwa rero bene mugabo umwe. Bisiguye yuko twese abemeye Kristo dusangiye umuvyeyi umwe, turi umuryango umwe, turi umuryango w'abemera. Uwemeye rero ntaba akirabira abandi mu kungene baresha, mu kungene basa, canke se mu vyo batunze, mu mashuri bize n'ibindi ivyo arivyo byose bishobora kuducamo ibice. Ahubwo afata umuntu wese atitaye kuko angana, uko aresha canke ivyo atunze, nk'ikiremwa c'Imana, nk'umwana w'Imana, nk'umuvukanyi. Ivyo rero bishobora uwemeye guhinduka vyuzuye, agakurikira Kristo, agakurikira Nyagasani umukama umwe ariwe Mana yacu itanga ubugingo. Guhinduka by'ukuri kuwemeye gukurikira Kristo no kwitandukanya n'imico ya kera,
ni ukwitandukanya n'imigirire ya kera tukaba bashasha. Nitwo baba Kristu igihe cose tugishwana n'abandi, dupfuye ko bamwe bavuga Yezu abandi bakavuga Yesu, dupfa yuko bamwe twiyambaza umuvyeyi Bikira Mariya abandi batabikozwa. Ahubwo umukristu nyawe n'umukristu arangwa n'ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo. Umukristu ntagaragazwa n'ishapure yambaye, umukristu ntagaragazwa nuko yacyoye agasatsi nka kurya abaporoso babigira. Umukristu nyawe yategetswe kugaragazwa n'ibikorwa byiwe, ku kazi aho dukorera, mu rugo aho tuba, mu mibano yacu. Ntibazibagirwe nuko turi abakristo kubera umubare w'imidari twambara, kubera amashapure twambara, kubera ko tubavyura buri munsi tuvuga irozari canke se ko tugiye mu misa. Ahubwo baze bavyerekwe n'imigirwa n'ivyo dukora n'ibikorwa vyacu by'urukundo. Mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane cya 17 kuva ku karongo ka 20 kugera ku 21, Yezu asenga yagize ati: sibo basa nsabiye kandi n'abazonyemera kubera ijambo ryabo, ngo babe bose umwe nkuko wowe dawe uri muri njewe nanje nkaba muri wewe, nibabe muri twebwe nabo nyene isi yemere ko wantumye. Bavukanye nkuko Kristu yabaye inkuka irengeye izindi, agahindura cyo ubwuzure bwa kera bukaba bushasha, niko natwe dutegerezwa guhindura imyifato yacu tukaba bashasha, imitima yacu ikuzura inkuru nziza ya Yezu Kristu, tukamenyesha hose ko ari Imana y'urukundo. Ukunagurwa muri mutima si iby'abakarismatike gusa, n'iby'abakristo bose kandi ibihe byose, kuko twese igihe twakiriye batisimu ya Yezu twarahawe mutima mweranda atuyobora, aduhanura ikiri cyiza n'ikibi. Gusenga nibyo bidufasha kumvira uwo mutima w'Imana twahawe. Ku kazi dukorera, mu mibano yacu, duhura n'abantu bafise ukwemera gutandukanye n'ukwacu. Turahamagarirwa rero kubabera akarorero keza kabafasha nabo guhinduka no kwemera uwo Kristu umukiza wacu ariwe twakurikiye nyine nk'abakristu. Dusabe muri no nkuka y'imisa ngo umukama aduhe ingabirano yo guhinduka byuzuye ku mutima no mu bikorwa byacu turangura umunsi ku munsi, kugira ngo dushobore kuba ibyabona by'urukundo rw'umukama Imana yacu iminsi yose. Umuvyeyi Bikira Mariya, umugabekazi w'abemera, araduhakirwe adusabire iminsi yose ku mukama.